Yeah, yo, we back again, my people. Twagarutse mbega tuje kubabwira kuki igihe vyatangura wamengo no kwishima, wamengo no kwirata, ndetse wamengo ni ibintu vyo gushinyagurira umuntu canke kwishira hejuru. Ninde? Ni Natasha Ngendabanka, Rabosi, Ranoma, Amazi, ubu ngo yitwa Lamoto. Vyakomeye mwabagabo mwe, vyakomeye uno mugore w'umurundi kazi, vyakomeye mu muziki, noneho kurundi rwego. I'm back again, twagarutse kugira ngo tubabwire ivyo mutari muzi kuri Natasha Ngendabanka. Inyuma yuko yizewe i Geneve, abenshi mwaravyumvise, hari muri ruheshi muri uno mwaka nyene w'2022, aho azerekana ko kabisa ari queen of the stage, koko akongera kandi akaba na première dame artistique nkuko Kibido Kibuganizo yamwise iryo zina. Okay, muri ruheshi nyene Lamoto azoba yahindutse, yahinduye mbere n'amazina, yitwa Lamwigisha, la professeur. Vyakomeye mwabagabo. Uno muririmvyi Natasha Ngendabanka yahawe ubutumire, ari nabwo bwatugarukanye hano, ari nabwo butumye dufata micro za Buja Today TV kugira ngo tubabwire. Uno mugore Natasha Ngendabanka noneho yahawe ubutumire nk'umwe mu gwaruka ruzotanga ivyigwa mw'ikoraniro mpuzamakungu. Ngwiki mpuzamakungu, ninda tumva mpuzamakungu, internationale canke international, abanyarwanda bavuga ngo ni mpuzamahanga. Ndibaza benshi ngaha twatahuye. Mw'ikoraniro mpuzamakungu rijanye n'iterambere ry'itumatumanaho amakuru rigiye kubera mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, ku magenekerezo kuva ku igenekerezo rya 2 gushika ku igenekerezo rya 4 muri uku kwezi nyene, ukwezi kwa ruheshi uyu mwaka nyene turimwo wa 2022. Muti rero mw'iryo koraniro hazovugirwa yiki, ndetse iri koraniro hazoba nibiki bizoba bivugirwayo, rigamije iki? Iri koraniro rifise icivugo kivuga guhuza abatarashikirwa n'iterambere ry'imihora y'itumatumanaho rigezweho kugira bifashe mw'iterambere rirama. Natasha nawe yatowe nk'umwe mu baririmvyikazi bakurikiranwa cane n'ugwaruka mu mbuga ngurukana bumenyi muri kano karere, akaba yatowe n'ihuriro mpuzamakungu n'itumatumanaho risanzwe rikorera muri Geneve, ni hariya mu gihugu c'Ubuswise. Mwabagabo mwe abapinga murabe musubize amero mwisaho, kuko ndibaza birigaragaza. Natasha uno mugore Natasha Ngendabanka yaragiye akora ibintu vyinshi hambavu y'indirimbo, ndetse yaragiye yizegwa mu bintu bitandukanye, aho mbere hari na kampuni zimwe turavuga nk'amashirahamwe amwe yagiye kuba amwizera kugira ngo ayabere brand ambassador, gutyo ashobore kwamamaza ibintu ayo mashirahamwe ahingura hano mu gihugu c'u Burundi ndetse no hanze yaho. Aha twofatira akarorero kuri ishirahamwe ri mu gihugu ca Tanzania, ishirahamwe rya Azania, naryo murazi ko yigeze kuba aronka ikiraka co kwamamariza iri shirahamwe, gutyo aribere brand ambassador. Siryo gusa, yaragiye akorana n'ayandi mashirahamwe menshi kano kanya, akaba
ubu naho yizewe n'ishirahamwe ryo gutuma tumanako amakuru nkuko mubona vyagiye kuba bimenyeshwa hano ni Natasha Ngendabanka rero ngo azoba yishikiye mu gisagara ca Kigali kwigenekezo rya kabiri gushika kwigenekezo rya kane gutyo ngo ashobore kuba agira ico avugiye ugwaruka rw'i Burundi nkuko yagiye kuba yizegwa ngo aruserukire Natasha Ngendabanka rero nawe nuko yizewe kugira ngo ashike hariya muti rero ibi bintu biva kuki hari abantu bivugira amajambo yabo ngo urumva Natasha Ngendabanka ngo ntivyari bikwiye ariko reka ndababwire ko vyari bikwiye utigute rero uno mugore mwabagabo mwe uno mugore yakoze ibintu vyinshi kandi ibikorwa vyinshi hajya byinshi birivugira ibikorwa vyinshi birivugira ni Natasha Ngendabanka murabizi akura umutama yibereye Igitega muramuzi Mandevu ndetse yishikira mu gisagara ca Bujumbura kuri Club Dirake Tanganyika ivyo yamukoreye ntitwo bigaruka ko mwarabibonye kandi twese turazi ko aba bantu baba bakuze cane n'abantu bo kubaha kuko iyo ugeze ikintu ciza ubakoreye gutyo ujya muhezagiro baguha uba ukenewe kandi uragukurikirana vyanka vyakunda murabizi ivyo uno mugabo Mandevu yamubwiye bamwe bapinga bati Natasha ntiyarabikwiye ariko Imana nayiti wewe nubwo yaronka ntuyajya wenyene uribuka guhako babandi baba nabo batishoboye twovuga baba bafise amikoro make genda uyayore nubundi nuko biba bimeze nuko biba vyifashe rero hano tubibusa kugira subscribe kuri Buja Today TV tubabwira ko tubakunda cyane ciao hasta la vista.